GM Films, God knows films, double favor without limits. GM Films, good news films, double favor without limits. ubuzima buguha icyo wabubikije, ubuzima buguha icyo wabubikije, iyo ubikije neza uyiguha n'inyungu. Alo? Umvize rero wa muhungu we, sinaguha amahera yanje. Uwo wahaye akazi uba umwizeye, sino asheje amafaranga yiwanje ko ari ntaribwa, uzoyaruka. Turumvikanye neza? Okay. Kutajonde kuraya, niteza. Kutajonde kuraya, niba unkunda bivuge, niba umutima ukwemerera bivuge. Umutima ukwemerera bivuge, niba unkunda bivuge, niba umutima ukwemerera bivuge, niba unkunda bivuge, umutima ukwemerera bivuge. Nibyo mbona tandukanye n'abandi. Wallahi je te jure mon bébé que je t'aime, byuzokora nzoba mpari. Sindi umwasi w'ibyifuzo byawe, icyo uzifuza mimi nitakubali. Menya ko je t'appartiens, est-ce que tu m'appartiens comme tu me disais? Ugahora umbwira ngo uzora uhari nk'itara ry'umutima wanje. Uwo mutima urunuma kuririmba ngo nizeza kuzonkomeza umutima, kutazondekura nizeza kutazondekura. Eje ariko Yvette ashobora kuba yaduhenze. Raba n'ukuri y'amasaha ageze, umugore muzima nubatse bukaba bunyiriye ko bungorobeye ko nkiri mu kabari, kasa kambaro k'ibara. Basi mu telefone umaze hageze, bibaye ngombwa tumuhebe. Burya Fara ntaho ugenda agira ngo ndagarutse, birashobora kuba byanamugoye. Erega ibigora bigora abagabo naho ari umugore. Ariko wenda ndagarutse, aya masaha ni maremare, birashobora kuba byamugoye. Kwana twemere kudusororera, azoduha nejo. Nta mpamvu rero kuguma ngaha. Umenga twokwigiye. Tugendere. Ntiwari wahejeje? Wahejeje. Okay, ndagufashe. Hawe.
igihe nk'iki nge niko kiranya yatago we hinga iyo visa ndayironka ninamara kwifata mu ntoki ntuzobona Francine wariwe. Wiremi. Ego. Niho ndi. Je navuyeyo gusa nasanze hari uruhande rumwe yamaze gutanga. Niho ndi. Aha rero ngo mumbarire neza kandi uvugisha ukuri. Babarira mama no kuri nanje sinzi yari. Je ngomba ndakubaze. Baba ndakubarira iki? Mwangiriye neza. Mwe na Remi nabasigaranye umwana wanje finire. None mwarataye ndangira umwana wanje ahantu mwamushitse. Ubunyene. Dangira umwana wanje finire. Dangira umwana wanje finire mukama wa. Dangira umwana wanje finire, dangira umwana wanje finire. Nanje sinzi yari. Wiremi. Nukuri Remi, umuzima wa mama jewe je sinzi ico ndondera. Ijo no mutaga ndanda kubitwa. Ubu jewe nukuri yankubise mu ndoto none mbyutse numva ntuho twahakugisusu. Je rero giko jigi kenewe jewe ngira nduke. Nje kuraba ko mbona fini. Yego kubera imisi yose anzira mu umuzimu mu ndoto aguma mbaza fini je ngira ndoge ndabe kushobora kumubona hama ndakubwira icavuye munini ntashika. Sawa. Ubuzima buguha ico wabubikije. Mwana wanje urakoze kunyitaho ariko nibisanzwe nakoze ico nategerezwa. Mbega kingi burya waratugiriye ikigongwe. Mama je narabababariye kandi nta kibazo na kimwe ngifise mu mutima, nta kangonongono na gato novuga ngo karasigaye. Mutekane mu bamahoro. Jewe ikigongo waduhaye munsi tukigusaba
je nari ntanguye kugira amakenga ariko kana ukagenda mu kindi gihugu ukagenda utambariye kandi uzi n'ikibabagwe umuvyeyi agirira umwana ntihagire n'akamesaje ntihagire n'agatelefone ukigira no kwimana nkasigara ndiko ndahangayika ntaronka n'umbarira niyambo muvyeyi ubwa mbere na mbere pardon kuba naragiye ntakubwiye je mu kuja mu Rwanda wabaye urugendo nteguye umwanya mutoyi urugendo gihutihuti hanyuma bivanye n'uko nabona ari ahantu hafi hama nkaba jewe muri jewe nari nzi yuko atamwanya munini nzomara numva umengo nibisanzwe ariko kubona vyarakubabaje canke ukaba warandondera urambura vraiment je m'excuse nta na kimwe reka ivyo tuvyihoza ndakubabariye ariko Gakingi ndafise ijambo ryanzanye kugira ngo tuganire kandi rikomeye cyane niwe vyifatamwo neza niwe wo kunteturura agasuzuguro mazemwo imyaka myinshi kugira ngo nanje ngira umunezero mu bandi bavyeyi uzi yuko umubabaro n'agahinda nagize kuva nkigutwarinda gushika uyu munsi burya nagatewe na Diodone ari we so wawe ikindi kintu kiriko kirambabaza kwari kugira ngo nyene nkora ikintu cose kukijanye n'ubuzima bw'iwawe kuri Diodone na wewe ariyo mpamvu numva iki kintu no kikubwira kugira ngo tugikorereko kandi nawe umfashe saba Kingi wanje ngomba Diodone akwadikishe urumva rero jewe vyarananiye ngene no mugondoza naranamuhamagaye ndamwinginga namubwira andikisha uwo mwana arandahira aranyemeza yuko jewe ataco no muhanura ngo yumve rero mu bindaje ishinga urabona ko adafise ndabona ko adafise ni nakacu ko kwiyumvira yuko yoshobora kwandikisha nawe ari wewe imfura yiwe kandi ari wewe uzoheza ukantera iteka mu bandi bavyeyi kuko niyo atakwandikisha nukuri nzobamenje nzobambaye sinokubarira ntaco nzoba nambariye rero umufashe mwana nukuri ndakwinginze ubwenge ntabwo ubutse ariko gerageza nukuri kw'Imana wandikwe muri rujya rugo kuko uri imfura yiwe uri burabwiwe untabare mwananje nukuri uzobukoze mama nagira ndagutekanisha ndakubwire ngo humura je papa turamaze kuganira akatari gake kandi je mbona ari amahoro hanyuma ico kibazo naco nibaze ko twokimurekera kandi nawe ube utekanye icambere je sinshonje nawe ndiko ndaseka simbuza homba wanashaka inkuru nziza ndagufitiye nuko vuba nzokwimuka nkimukira iwanje inzu nubatse ica kabiri uriya mu papa wanje turaganira mu gihe cyose tumaze kuganira je nabonye ari umwana mwiza Kingi ujya mugabo wapi arafise ironi Maman, mon père n'a pas d'ironie. Il n'est pas hypocrite. Mais seulement, n'umugabo nabonye akora ikintu ku mwanya wiwe. Kandi nabonye ndakunda n'umuntu amwinjirira mu buzima. Rero numva twobimurekera. Igikomeye nuko nabonye ko anyemera ijana kwijana nk'umwana wiwe, nk'imfura yiwe. Kandi ivyo birahagije pour moi. Ibisigaye umwanya wo kunyandikisha tumureke atekane. Ahubwo ikintu utazi wewe. Burya ikibazo ntikiri kuri papa.
ikibazo kiri ku bana biwe ntibandijera nta na gato n'abantu badashaka kunyumva n'abantu badakeneye kumbona hamwe n'uriya mudamu wiwe ariko ivyo navyo numva bito guhangayikisha iyo ishobora kuba ari imwe mu challenge maze guhura nayo mu buzima ariko kandi jewe nta muntu twonaniranwa ku bana ndazi kumetriza umwe wese avec ses faiblesses nk'abana nawe ivyo ndazi yuko bizotorerwa umuti buke buke rero icara utekane uhumure utuze wumve yuko bizogenda neza ku mwanya uri intwari mwana nukuri ndanezerewe kandi ndagushimiye burya rero uratumye jewe tension isubira mu urumva igera ku rugero rwiza aha mwana singa ishobora kwakira ibintu bimbabaza kuko narahamutse bikwiye ndakushimiye cyane kubona ushobora kuba ibintu byose bizogenda neza ntabirimwo aha ndumva yuko nzoza numva message gusa umbwira uti nta byagenze neza koko wambwiye ku bana abana biwe wambwiye ko ari bikashi ariko ndakubaze ko amaraso nzi aremera kandi ahari atihangana muri bake abana biwe bose nta numwe muhuza oya si umwe ni bose kuko amaraso araremereye kurusha amazi rero bari abana dutegerezwa guhuza byanka byemera kuko muri twese nta numwe yagize shwa yo kuvukana twabisanze uko ubwo rero ils sont obligés yo kumva yuko King Sabas ari mu grand frère wabo ibisigaye utekana sindi umwana muto ubuzima bwaranyigishije mu mashure ubuzima bwanyigishije harimo ishure ryitwa kubana n'abantu baga tuzobana kandi tuzobana neza
uvuye he? Uvuye he? Nari kumwe na Yvette she. Shit. Uvuye he? Ivyo vyashe nibiki? Nari kumwe na Yvette. Wewe wigize indaya rero mu rugo rwanje jeyo. Nakubwiye ko nari kumwe na Yvette. Ubu wigize imara wesemo kumumara we. Izo ngeso mbi wazikuye he? Sheje byo ntavyonze. Ntavyuzi. Egide niki muzima bwawe? Egide n'umugenzi bisanzwe. Iki video gisigura iki? Iki video? Iki video gisobanura iki? Nari kumwe na Yvette she. Yvette, mwama video Yvette arimo. Ndamu telefone. Niyavuga ko mutari kumwe. Yego mu telefone nta kibazo. Je niwe twari kumwe. Sawa. Allo Yvette. Sawa. Umeze neza. Madame muri kumwe. Sa? Kuva mu gatondo ntawe urabona. None ko yari yambwiye ko mwari kumwe. Shirije twari kumwe. Allo Yves. Yves. Twari kumwe Yves. Sa? Uranyihakanye Yves. Umvaze ndakubwiye ikintu kimwe. Sivyo? Wagurutse kuva kera. Ubuza bashaka kwisimbo y'inuma. Ngenda kwereke. Uyihende. Wangeze ibyo bintu nganda kwereke. Urarindira gato. Urambona. Muriko muranyumva neza? Mareza na Constance. Nize ko muko murantegera.
iyo mba ndiko ndavuga ikintu simba ndiko ndafyina muravyumva wewe ubwiwawe warumvise ngene papa yambwiye yarambwiye ko mwari runo rugo atakintu na kimwe kikigenda musigaye mwishira mukizana aho mushakiye no mutahira urugo rwarasivye ndinjiye ngira isoni kandi muri babiri hano muvyumve neza ibintu byose bigiye guhinduka umuntu wese araza akaza ajejwe sivyo Constance ntuzi ico gukora Marezo ntuzi ico ukwiye gukora nkeneye ko nga uno musi nyene ibintu vyose biza kuba biri ku murongo ku buryo bwo inyuma y'amasaha 2 yonyene nza kubona ko urugo rwasuye kuba urugo rwiza niba mwari mumenyereye ababarembasa muri ngaho umenye neza ko mugiye guhindurirwa Jesse nkunda ibintu vyo kurekera mukeneye ko tubana neza ni muje ku murongo umuntu afisi yaje nabimenyeshe kare pani ibintu vyo gushira mukizana nkaho umenga urugo no rwiwanyu muranyumva neza okay nibaze yuko naza gusubira mu kabiri sinkunda gusubira mu kabiri nzi neza ko ndiko ndabwira mufise amatwi abiri sivyo na cyane wewe Marezo urabe neza icirukanye Mathias ntaba arico kikwirukana ngasi nje gufyina muravyumva okay mugende mukora ivyanyu Consta burya haraje uyu mukobwa akazi kurusha intare y'ingore ibyo hora rero wigira amanyamugendo uko ushatse nawe ugiye kwambara inkima nk'abandi reka kila muntu wese agira umushyira hasi Taty ahagiye gutururuza abantu basubire ku murongo burya Marezo nawe mbona Marezo yabo utakaranye inde jewe ko kunkanga gakwera ibintu biraryoha araje bamushikije mu nzu nziza yuzuye gashitse gatanga amategeko urumva ubuye rero yabaye nimba ari directrice umva byose sinijura abona mengo bayimugabiye jewe ahubwo nta makuru fisi nta muntu upfa kungenderako abe nayo wivugira sha nayo wivugira ntiwabibonye ukuntu yabivuze hajya ntiwabonye ukuntu yashimika ntashimika nk'intare y'ingore gusa ahubwo ashimika nk'intare y'nkecuru bijya uhora uvuga kajya kazi kanguragiye ko ukancorera ukampa yo wishakiye reka ubu rero tubirabe uzoyampa gute kwizi style wambara usigaye wambara nka mabuja mawegere ubu kugiye kuzikora ukambara nkanje ajya none kuraba ahubwo we byiza konso uraba ukagenda ukabasezera ukababwira ati guhera no munsi byahindutse uruhigi rwampindukiriyeko ngiye gutekana nkorekana jewe ko kunkanga mbewe bakiboye yuko ari gitwarire ati gitwarire na icyo gitwarire uko uravuga ko cyashitse hajya kiravuga utashizemo irindi jambo katana kimwe wasubigemo ko naburi yunyikira ngakuraba ubwoba bwagushitse namwe uhora widugirizamwe nta na rimwe wasokoroye ege n'igitwarire bujye kirinze gihabwa ijambo biba byahetse igitwarire kiri mu muryango n'ikiri hanze y'umuryango ibyo byumva ubu nabimenye aho giciza je none naguhanura kugira ntiwibuza n'andi mahirwe utekane umenye kuri umukozi wambare nkanje regajya wabego naje nkababara nabura ko mbigira gusa nabura ko ndabigenza ego aruhani kamukamo rero n'ubudodo bwarimwo yontuza ahashiramwe agatambara uyigengezera urabeka iminsi yo biragenda atara kandi amenye bazoyakurayo nkaya kwanje ariko era abantu kure utugohe warusigaye usokoza fondonte ntiwaziba ariko ubuzoyisiga uri mu muki mu myotsi hajya wampenda imyotsi akaba ari je niyo byose ari je niyo ariko ubu twese tuzoba ariyo turi twirabure Uyogoza siri kunda kujogoza ariko niko biri utekeswe kubigenza uko reka we nta makuru fisi reka je ndi mu diaspora ahantu nshobora kurengana imipaka ejo bundi ho nararenganye ni wa Tanzania ntashobora kuja mu Rwanda nkamayo y'ukwezi ushaka cyo nambara ibintu byo mu myotsi jewe ha nta makuru wa office
Mareza hera ku rupangu rwa mbere wanashaka uve mu ikaritiye imwe uje mu yindi niwasanga hari umuyaya n'umwe afise pasiporo ucuza tugereke kimwe muranyigereranya afise pasiporo imbibe ndajabuka n'indege ubuzo zibona narara. Mama Sami. Je umunsi muzocumba ubugari. Uzoca untumira. Ubugari. Urabe ingene ndabuhanyura. Eka we hajya narabonye we ntuzi kurya ubugari. Mba nabuze imboga. Wabuze imboga. Ego. Umuntu azi kurya ubugari neza mu kububega buhera hejuru. Aho. Agateramira. Adacisha kurya. Na Kenya. Ariko rero mbarira ikintu wantumiye ko nkaza n'amaguru adakora hasi. Cyo ikintu nagutumiye ko sikindi nicyo gituma mvuga bukebuke ntihagire n'ubaha inyuma y'ikigo ngo abyumve burya Egide yimirije kuza. Egide yimirije kuza cya gipfamutima Egide kigomba kiza kiratse Egide niyumviriye ingene bimeze ikintu kizoba kimuzanye nakibutse. urambwiye umunsi mubi n'ukuri Egide agomba agaruke ngaha. Egide nayo bankoreye agomba aje ngaha n'ukuri kw'Imana nzima ukabona honyoza ukuguru ngaha iwanje akahahonyora nzomwiyahurira ko ndamurye n'amenyo yo ku maguru. Aho uri mukuri yoba utari umugenzi naca ndagusimbirako kucyo nyene Mama Sami. urazi ko ibi Egide yankoreye. Babarira Mama Sami n'ukuri ntavyo narinzi. Ivyo bimwenye vyatumye abana banje bomoka. Oya ndazi ko babasanganguye. Mbere urambwiye inkuru urambwiye umunsi. Oya Mama Sami n'ukuri basi mbabarira n'ukuri iyo menya kuza kurira nkuko jewe sinari kukubwira iyo nkuru. Kunkorera ikibi akanyangariza abana gasha. Sami wanje agafatana na finire bakagenda urukomba amazi. Ubu nazi niyo bari nubatana agakuru kabo numva abana bana. Ariko Mama Sami n'ukuri ntiworeka kurira ayo moso turi kurarira n'ukuri ntuyaririye ubusa. Ariko muga ikintu no gufashisha mu mutima Mama Sami naho ubabaye burya umuntu utamwihambiye ngo uterere kwa kapfu ntuzoshoke wemeze ijana kwijana ko yapfuye. Harawahera imyaka myinshi ukazubona araje. Muga ndakubarire umunsi neza wabonye ko yaje ntuzuhirahire ngo umbarire n'iryo jambo. Oya nukuri je kuko atumbereye no mu rugi wanje naho ndumukecuru no musimbira ko nkamurya yo ngapfuma ndamurya yo ku Murundi agapfa nawe agapfuma gwara kansere. Babarira nukuri mbabarira. Hewe urambwiye inkuru mbi nukuri mbabarira. Urambwiye umunsi mubi ntacyo urakoze. Double favor without limits. G and Films, Good News Films, Double Favor without limits.